ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104.3 ya radiyo ijwi ry'Amerika. Wayeshatu radiyo yacu voa.com ni urubuga rwacu rwa internet, naho murahadusanga. Ikaze makuru yo muri aka kanya. Ku buhanga bw'ibyuma hari Al, hanyuma ku bugenzuzi bwa gahunda hari Aloise Bigirimana. Nge mwumva kuri mikro ndi Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi abadiplomate b'Abarundi bashinjwa ruswa n'ibindi byaha kuva nabo bazajya bagezwa imbere y'ubutabera nk'abandi bose. No yahora barongoye no kwitego niwe yabategetse kugira ngo amuzane rero babanze bahurane bose. Ubu nta buzoja kuri nyegezo n'indongozi nawe nyenzo muzane atagaye gusamana. Ubu nta byo gusina bihaje. Uwo ni President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Guverinoma y'u Rwanda yashyizeho gahunda zo gukemura amakimbirane hatitabajwe inkiko ndetse n'izayobora ubutabera mpanabyaha. Naho muri Brazil abapolisi bataye muri yombi abantu babarerwa mu gihumbi bagize uruhare mu myigaragambyo yabaye ku cyumweru. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere kuyo hirya no hino ku isi. Leta ya Senegal yatangije uyu munsi kuwa kabiri ingamba nshya zigamije kurwanya impanuka zo mu muhanda, harimo guca urujya n'uruza rwa za bisi mw'ijoro no gutumiza hanze amapine y'imodoka ashaje. Inkuru tubaza Fidel Niyongabo. Iyi ni ngingo umushikiranganje wa mbere Amaduba yatangaje inyuma y'inama y'abagize leta yabereye mu gisagara ca Diamniadio kiri hafi y'umugwa mukuru Dakar. Ni nyuma y'uko impanuka y'imodoka ihitanye abantu 39 ku munsi w'Imana. Izindi ngingo leta yafashe uno munsi wa kabiri zirimo kuziririza kugurira hanze ibigata vy'imodoka bimaze gukora. Bitegekanijwe ko amategeko yo gushira mu ngiro izo ngingo shasha 23 zatangajwe asohogwa mu masaha 72 ari imbere. Umushikiranganje wa mbere Amaduba yamenyesheje ko batazokwihanganira abazorenga kuri izo ngingo zashizweho kugira zikingira ubuzima bw'abanyagihugu. Amabisi atwaye abantu n'ibintu menshi muri yo agira uruja n'uruza mw'ijoro ava mu ntara imwe aja mu yindi ni bumwe mu buryo abantu benshi bakoresha muri Senegal. Amasanganya abera mu mabarabara muri Senegal ahitana abantu 700 ku mwaka utashe. Senegal ni igihugu gifise abantu barenga miliyoni 17. Leta yatangaje izo ngingo shirashi nyuma yuko amabisi abirasekanye abantu 39 bakahasiga ubuzima, abandi 101 bagakomereka mu mihana yahitwa Sikilo mu ntara ya Kafrine iri hagati mu gihugu ku birometero 250 umuntu avuye ku mugwa mukuru Dakar. Afrika y'Epfo ibona atari ngombwa gushyira mu bikorwa ingamba izo arizo zose zo kurwanya COVID-19 haba ku bari mu gihugu cyangwa abinjira, nubwo imibare y'abandura iyo ndwara mu Bushinwa yiyongereye. Nanone Fidel Niyongabo. Umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu muri Afrika y'Epfo Joe Pala yabwiye abamenyesha makuru no munsi wa kabiri ku bwoko bwa COVID-19 buteye amakenga mu Bushinwa no mu makungu bukiri ubwa Omicron. Yamara avuga ko abasirikare b'umubiri hamwe no kwikingira hakoreshejwe incandago bigikomeye cyane ku banyagihugu. Umushikiranganje Para avuga ko batabonye ko ibitigiri vy'abandura abaja mu bitaro canke abapfa vyiyongeye bikomeye mu bihe vya vuba. Umushikiranganje Para amenyesha ko basavye impanuro ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS kandi ko bazokongereza ivyo gupima abanyagihugu umugera wa COVID-19 bakongera bagakomeza kubacandaga bifatiye mu bitigiri vy'abandura uwo mugera biriko vyiyongera mu Bushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu bategekanya guha abanyagihugu izindi ncandago zo kwikingira umugera wa COVID-19 mu mpera z'uku kwezi kwa mbere. Gushika ubu Afrika y'Epfo imaze kwemeza umuntu umwe gusa yanduye ubwoko bushasha bwa Omicron bwitwa XBB.1.5. Nta vyemezo biriho vyerekana ko ubwo bwoko buriko burakwiragira naho bubonwa ko bwandukira cane. Muri Brazil polisi yafashe abantu babarerwa mu bihumbi bari mu myigaragambyo yabaye ejo ku cyumweru nyuma y'uko binjiye bakamenagura ibintu mu ngoro y'inteko ishinga amategeko, urukiko rw'ikirenga no mu biro by'umukuru w'igihugu. Kuri uwo munsi nyine wo ku cyumweru bafungiye mu murwa mukuru Brasilia. Fidel Niyongabo.
uretse abo bantu igihumbi bariko barasambishwa n'igipolisi, abandi amajana abiri bahagaritswe barindiye kwagirizwa icesi ivyaha ku ruhara bagize mu gusahura no kumenagura ibintu mu gitero bakoze ku nzego za demokrasi ku munsi w'Imana urangiye. Leta ya Brazil iriko ikora ibishoboka kugira ihagarika uruhagarara rwo ku munsi w'Imana urangiye. Benshi mu bashigikiye uwahoze ari President Jair Bolsonaro batawe mu mvuto ku munsi wa mbere mu gihe inteko za leta zasambuye ibibanza abari mu myerekano bari bashizeho ku munsi w'Imana imbere yuko batera inyubakwa za Kongre, sentare ntahinyuzwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ku mugwa mukuru Brasilia. Abari mu myerekano bari bashize ikambi hanze y'icicaro gikuru c'igisirikare basaba igisirikare gukora kudeta igenewe gukuraho ivyavuye mu matora yabaye mu kwezi kw'icumi k'umwaka urangiye muri Brazil yatsinzwe na President Luiz Inácio Lula da Silva. Jair Bolsonaro yatsinzwe muri ayo matora yavuze ko yibwe yamara nta vyemezo yerekanye. Umucamanza wa sentare ntahinyuzwa mu gihugu Alexandre de Moraes ariko agirisha amatohoza ku bakoze imyerekano iteye kubiri na demokrasi yiyemeje mu ijambo yashikirije uno musi wa kabiri ko azogwanya bikomeye abagira iterabwoba ku mugwa mukuru wa Brazil. Yatangaje ko demokrasi izotsinda kandi ko inzego z'igihugu zitazohungabana. Intambara mu burasirazuba bwa Ukraine yibanze mu mujyi wa Soledar mu gihe Uburusiya bushakisha uburyo bwo kwigarurira umujyi wa Bakhmut. Fidel Niyongabo. Ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bwo Bwongereza bwatangaje no musi wa kabiri ko inteko z'Uburusiya n'iz'umugwi w'abacangero Wagner zishobora kuba zigaruriye ibice nka vyose vya Soledar. Ico ni gisagara gitoyi gicukura umunyu kiri mu buseruko bwa Ukraine, kimwe mu bice biberamwo gutana mu mitwe gukomeye cyane. Impande zompi zaratakaje abasirikare benshi cyane mu ngwano iri kibera muri ico gisagara. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu ijambo yashikirije mu ijoro ry'ejo kuwa mbere yatangaje ko ingwano ikomeye yasenye inyubakwa nka zose zo mu gisagara ca Soledar. Zelensky yarahayagije ubutwari bw'inteko z'igihugu ciwe. Igisagara ca Soledar kiri hafi y'ibirometero 10 umuntu avuye mu gisagara ca Bakhmut. Ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bwo Bwongereza butangaza ko bisa nuko Uburusiya buriko bukoresha urugamba mu gisagara ca Soledar mu ntumbero yo kwigarurira igisagara ca Bakhmut. Umutegetsi akomeye w'umunyamerika atashatse ko izina ryiwe rimenyekana yavuze ko ingwano iri kibera mu gisagara ca Soledar ikomeye cyane. Amenyesha ko inteko z'abacangero b'Uburusiya baroha abantu babo mu kubashira imbere ku rugamba. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri wayishatu radiyo yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter, muradusanga kuri @voa radiyo yacu. Mukanya turajyana mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Burundi. Mukuru w'icyo gihugu Evariste Ndayishimiye aravuga ko abadiplomate b'Abarundi bashinjwa ruswa n'ibindi byaha nabo bazagezwa imbere y'ubutabera kimwe n'abandi baturage. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza. Kuri uyu wa kabiri umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yiriwe mu ntara ya Rumonge mu manuko y'uburengero bw'u Burundi. Yagiye gushikiriza buramatari mushasha aherutse kuja mu mabanga. Yavuze ko amusigaranye amanota 100% mugabo ko azogenda arakoroka uko abanyagihugu bazomugayira. Perezida Ndayishimiye yafashe akanya kanini avuga ku bategetsi basamara badakora ibikorwa bajejwe, abadatunganiza abanyagihugu, abasahura n'abanyonora amatungo y'igihugu, abaruhisha aho bajejwe kurongora, abitiranya n'abavyeyi gito. Muri iyo ntara ya Rumonge abastanteri batatu n'umuhanuzi wa buramatari barafunzwe kuva mu kwezi kwa 12 umwaka uheze, bakurikiranwa ku caha co kwiba amabati n'isima vyo kubaka no gusanura amashure zari vyatanzwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Uwahoze ari buramatari w'intara Consolateur Nitunga aranugwanugwa muri ubwo busuma. Perezida Ndayishimiye nubwo aheruka kumugena kuja mu mabanga y'umuhanuzi muri ambasade Kinshasa muri Kongo, yemeje ko agiye kumugarura ashengezwe mu butungane. Kumba kumusekanya arasaba ngo procureur ngo ndagusabye ngo ntimumpane ngo narabikoze ngo muga ntimumpane ngo ntimumpane ahubwo naratomboye nomwe yahora barongoye numvise ngo niwe yabategetse ngira ndamuzane rero babanze baburane bose. Ubu ntaho uzoja kwinyegeza n'indongozi nawe nyene nzomuzana ategere gusamaza. Ubu nta byo gusina bihari. Bahejeje gukora amadosiye nawe nyene urya azoza ngo niwe yabaheze. Urabona umubyeyi mu rugo ukaba ari we wigisha abana gukora mu nkono akamarama ngo wibuhetse ukigisha uri mu mugongo.
tuzohava dusanga aho kari bazohava hanwa kurusha abo bandi kuko n'akamara hamwe. Abiri ku makomine 3 ba mustanteri bakuwe ntararonka abastanteri bashasha. Umukuru w'igihugu yavuze ko biterwa na bamwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Yatangaje ko agiye gukurikiranira hafi bene izo ndongozi za CNDD-FDD zidindiza intwaro yo zamuka. Muramatari jewe ndahejeje kubabwira yuko bakubonye babonye jewe ubuzokugaya azoba ngaya niso yambere nagutumwe gusambura burya bugwi bwose mbona kumubonye bwose nta gihangaje kiruta Muramatari ngaha uzovuga ko wakuruta uzuca ukonye n'umubwira uti ubu ntange imihoho ze mbwira umukuru w'igihugu wowe usubire kwa Muramatari ngaha hariho abantu bigira akagama ruganda mu ntara nk'abantu bariko baranka ko bamusitanteri batoka umuntu witwa Clement imbere ntiyaje Clement nihuri uranyumva wewe uvuka mu Mwongeruzi Clement ntavuka mu Bugarama muhuti mbwira ingeze Clement aza kwivanga mu Banyarumonge rwaje gufata ingingo gutora musitanteri abo bantu bigira umugwi mu ndwi imwe zaje batera musitanteri ijya mwigwi ntegeza kumba yasambuye akunaniye uzumbwire zendariyo basigiye. Umukuru w'umurwi w'igihugu bujejwe agateka kazina muntu yavuze ko ibyabaye mu Rumonge vyerekana ko ubutungane bwigenga. Sixte Vinyini murabahaye ariko asoma itangazo ku munsi impuzamakungu wahariwe agateka ka kiremwa muntu hari ku wa 10/12 umwaka uheze mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. CNDH irashima ingene ubutungane buriko burahana abahora bibaza ko bari hejuru y'amategeko nk'ivyabaye mu Rumonge, Inyanzarake, Ibujumbura, Ingozi hamwe n'ahandi. CNDH irashima kandi intambwe ubwigenge bw'ubutungane bugeze ko mu gutunganiriza bene gihugu. Mu ntara ya Rumonge imwe mu zitunze cyane mu Burundi niba atari ya mbere kubera iri ruhande y'ikiyaga Tanganyika ikongera ikimburwamwo ibigazi bivamo amavuta y'amamesa ashorwa ku masoko yo mu gihugu no hanze menshi cyane. Umukuru w'igihugu akunda kuhatangira uburorero bwo kutihanganira abo yizeye bamukorera nabi. Mu kwa gatandatu umwaka uheze mu gihubukene bw'ibitoro bwari bwabaye ingorabahizi mu Burundi, President Ndayishimiye yarakuye ku mugaragaro umuhanuzi wa Buramatari yarajejwe ubutunzi nyuma yaho afataniwe ibitoro zari zibwe. Akatari gake President Neva aramaze kwemeza ko amafaranga atari make yibwe na bamwe mu bategetsi yagarukanywe mu kigaga ca leta. Ubushize yatanze akarorero ku muriyaridi w'amarundi wari wibwe n'abantu batagera kuri 5 ucuzanwa kubaka ikibuga mpuzamakungu c'umupira w'amaguru citiriwe Intwari ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ariko umukuru w'igihugu c'u Burundi yemanga ko kurungika abantu mu mabohero bagirizwe ibiturire atari wo muti namba kuko naho nyene kubwiwe baba ariko barya amahera y'igihugu. Ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu atari make barashimye ingendo ya President Ndayishimiye mu vyerekeye kwinanata mu kugwanya ibiturire no kudahana mu gihugu. Ivyo vyatumye ibihano igihugu ciwe carimwo kuva mu 2015 bihanagurwa n'umwe bwa Buraya nk'akarorero. Ariko habara ibintu n'ibindi bamenyesha ko akiri intambwe niyo gutera. Ivyo biremezwa na Claude Bochu aserukira umwe bwa Buraya mu Burundi. Nahari umukunzi wa leta mu mwaka uheze yemeje ko akiri byinshi byo gukorwa mu gisata c'intwari bereye kugira imfashanyo zicishwa mu minwe ya leta zisubire ku munoni. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda Minisiteri y'Ubutabera imaze gutangiza gahunda y'ikurikiracyaha na politiki yo gukemura ikibazo mu bwumvikane binyuze mu nkiko. Ni gahunda izashyirwa mu bikorwa n'abantu banyuranye barimo abanyamadini, abakuru b'imiryango ndetse n'abikorera. Asumuta Kaboyi. Kuri uyu wa kabiri Minisiteri y'Ubutabera yashyize hanze gahunda ijyanye no gukemura amakimbirane hagati y'abantu hatitabajwe inkiko. Atangiza iyi gahunda, Minisitiri w'Ubutabera yavuze ko iyi gahunda izifashishwa ibyakorwaga n'abanyarwanda mbere y'uko inkiko zibaho. Iyi politiki yo kurangiza ibibazo hatabayeho kujya mu nkiko, Minisiteri y'Ubutabera ivuga ko izakorwa n'abahuza barimo abihaye Imana, abakuru b'imiryango bazwiho ubunyangamugayo n'abandi bazayifuza nyuma bakemera kuyijyamo. Nabahira Anastase, umukozi muri Minisiteri y'Ubutabera, yagarutse ku bibazo bizarangizwa muri ubu buryo. Ubu iyi politiki iratanga imirongo migari igomba kubahirizwa kugira ngo mu bibazo byose by'aba by'ubucuruzi, iby'imborezamubano, iby'umurimo n'ahandi abantu bakangurirwe kujya babanza kugabanya umujinya. Kwibuka ko ikibazo kibaye hari indi mibanire yari ihari. Kwibuka ko kwirukira mu nkiko no gutanga amafaranga y'urubanza n'umwavoka n'igihe
bibabuza indi mirimo ifite akamaro. Minisiteri y'Ubutabera itangaza ko imanza mbonezamubano, iz'umurimo ndetse n'iz'ubucuruzi zifashisha iyi gahunda y'ubuhuza, bityo inkiko zikazasigaramo gusa imanza nshinjabyaha ndetse n'ibyaha by'ubugome. Minisitiri w'Ubutabera mu Rwanda Emmanuel Ugirashebuja atangaza ko izi gahunda nshya zitazakuraho izari zisanzwe zikora. Izi politike byizaganisha mu guhindura bimwe mu mategeko, akenshi hafi 99% usanga biri mu bibazo mbonezamubano, ntabwo ari mu byako byo bikemurwa n'inkiko. Ndetse muri iyi politiki tuzagenda duhugura abandi benshi, kandi si ngombwa yuko ari abantu bari muri za kabine. Turizera yuko abantu benshi, abanyarwanda muri rusange, bazadufasha kugira ngo imanza nyinshi zizajye zikemuka hanze y'inkiko. Abakora mu nzego z'ubutabera bavuga ko kugira ngo iyi politike izagere mu nshingano zayo bizasaba kwigisha abanyarwanda kumenya agaciro kayo. Umushinjacyaha mukuru Aimable Havugiyaremye n'umuyobozi mukuru w'amagereza mu Rwanda Juvenal Maziramunda bemeza ko iyi gahunda izagabanya ubucucike mu magereza y'u Rwanda. Akenshi umuntu runaka yahemukiye undi, akenshi usanga icyifuzo cye cya mbere ari uko uwo muntu yafatwa agafungwa, ariko iyo byanyuze mu byumvikane bya hagati y'uwahemukiwe n'uwamuhemukiye biba byiza kurushaho. Iyo rero bibaye byinshi, abantu babikanguriwe bakanabyitabira gukemura amakimbirane binyuze mu bwumvikane, bihita bizanagezaho n'umubare w'abafungwa ushobora kuzagabanuka. Umubare w'abageza mu nkiko nugabanuka, bizasobanura ko n'abazakomeza porosesi yose yo kugera bafunzwe uzagabanuka. Ariko noneho harimo n'ibindi bihano biteganywa muri izi polisi zombi, muri polisi ya Criminal Police, aho hari igihano cy'imirimo y'inyungu rusange kizazamo. Kugeza uyu mibare itangazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe amagereza mu Rwanda igaragaza ko mu magereza yo mu Rwanda hafungiyemo abarenga 80,000, ariko abunganira abandi mu nkiko bakemeza ko izi gahunda zose nizishyirwa mu ngiro zizagabanya iminsi imanza zafataga zitararangira. Avoka Rwabigo Auguste: abantu barakora ibyaha, ariko ikibazo ni procedure. Umuntu yakoze icyaha, yemeye ko yakoze icyaha, ariko aryo mushinja cyavuga ko bamukatira iminsi 30 yo gukora iperereza. Iyi minsi 30 yiki, kandi umuntu akaba yemeye icyaha kandi akanabisabira imbabazi. Ibyo byose byatumye yuko muri systeme yacu hari abantu benshi bafunze. Minisiteri y'Ubutabera igaragaza ko izi manza zirangiye zitagiye mu nkiko, imanza zatindaga zagabanuka n'abacamanza bakaburanisha imanza za ngombwa. Imibare yatangajwe n'Urukiko rw'Ikirenga igaragaza ko mu mwaka w'2021 n'2022 mu nkiko zose zo mu Rwanda hinjiyemo imanza 102,542, muri zo izigera ku 72,000 ni imanza nshinjabyaha. Imanza 30,000 zirimo iz'imbonezamubano, iz'umurimo, z'ubucuruzi zo zishobora kuzajya zirangirizwa mu buhuza. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Kuri wa kabiri urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda rwumvise abatangabuhamya mu rubanza ubushinjacyaha buregamo bwana Venant Rutunga ibyaha bya jenoside. Abamushinje babwiye urukiko ko nta ruhare rwe bazi yaba yaragize muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Eric Bagirubusa: mu batangabuhamya batatu urukiko rwumvise mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri babimburiwe n'umusaza Yohani Habimana. Bose ni abanyururu muri gereza ya Karubanda iherereye mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda, bahurira ku cyita rusange cyo kuba bose bafungiwe ibyaha bya jenoside. Habimana waje asindagirira ku nkoni kubera ubumuga bw'ingingo, yavuze ko yari azi Venant Rutunga nk'uwahoze ayobora ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi Zari Rubona. Habimana avuga ko mbere ya jenoside yahoze ari umudozi w'imyenda n'amarido muri icyo kigo. Avuga ko akimara kumva urupfu rwa Felicien Gatabazi yahise ava mu kigo cya Izari. Yabwiye urukiko ko ubwe atakurikiranye niba Rutunga yaragize uruhare muri jenoside kuko yamubonaga yicaye mu biro gusa. Habimana wakatiwe gufungwa imyaka 15 muri gereza ku cyaha cya jenoside, yemeza ko nta gikorwa cya jenoside yiboneye kibera mu kigo cya Izari Rubona kubera intege nkeya zatumaga ahora iwe mu rugo. Yemeza ko yumvaga amakuru ko hari abavaga kwica Abatutsi mu kigo cya Izari Rubona, ikigo cya Izari Rubona kikababagira ikimasa nk'igihembo. Yabwiye urukiko kandi ko atazi niba Rutunga hari urwango yagiriraga bo mu bwoko bw'Abatutsi bakoranaga. Undi mutangabuhamya ni bwana Jean de Dieu Nzeyimana.
uyu uri ku gifungo cy'imyaka 19 muri gereza agikubita amaso Rutunga yahise abwira urukiko ko ntaho amuzi. Yabwira urukiko ko inzego z'ibanze mu gace k'iwabo muri Mugogwe zabasabye kugota imbibe z'ikigo cya Izari kugira ngo abatutsi bari bahahungiye batabona uko batoroka. Yavuze ko abo batutsi barashwe n'abasirikare abandi bakicwa n'abo baturage babisabwe n'ubuyobozi bwariho. Uyu nawe yavuze ko nta ruhare rwa Rutunga azi muri ibyo bikorwa. Naho kubireba umutangabuhamya Vianney Mwitende we yakatiwe gufunga imyaka 30 muri gereza ku byaha bya jenoside. Nawe yahakaniye urukiko ko atazuregwa uretse kumwumva ku izina gusa. Mwitende nawe yemeza ko yagiye mu gitero cyisha abatutsi mu kigo cya Izari Rubona. Mwitende yavuze ko abayobozi babo bababwiye ko mu kigo cya Izari Rubona cyari kirimo abasirikare kandi ko igihe bari basabwe kurinda imbibe z'icyo kigo bumvise urwamo rw'amasasu. Uyu mutangabuhamya urukiko rwamwibukije ko mu mvugo ze asa n'ubivuguruza. Rwashingiye ku nyandiko mvugo yakoreshejwe n'ubushinjacyaha akemeza ko mu bayoboraga Izari Rubona yarazi harimo Rutunga. Yagera mu rukiko akemeza ko atamuzi. Yavuze ko nk'umuntu wari uturiye ikigo cya Izari Rubona bakundaga kujya gutashya inkwi zo gucana bakajya no kwivuza akumva bavuga izina Rutunga gusa. Yavuze ko isura ye ayiboneye mu rukiko. Biteganijwe ko kuri uyu wa gatatu aribwo umucamanza akomeza kumva abandi batangabuhamya bashinja bwana Rutunga. Rutunga yahoze ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi n'ubworozi Izari Rubona mu cyahoze ari perefegitura ya Butare mu ntara y'Amajyepfo. Aregwa ibyaha 3 bya jenoside, ubufatanyacyaha ku cyaha cya jenoside no kurimbura nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Mu mwaka ushize 2021 nibwo igihugu cy'Ubuholandi cyamwohereje kuburanira mu Rwanda. Ibyaha byose Rutunga bihakana. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa gatatu. Bagira ubusajwi ry'Amerika, Nyanza mu Majyepfo y'u Rwanda. Urakoze Eric Bagira ubusaho Nyanza mu Majyepfo y'u Rwanda. Utugereje i Mexico aho Perezida Biden wa Amerika, wa Mexique ndetse n'uwa Canada bahuriye mu nama mu murwa mukuru wa Mexico, mu nama rero y'abakuru b'ibihugu ba Amerika ya ruguru. Iyi nkuru turagezwaho na mugenzi wacu Tim Ishimwe ari ku murongo wa telefone. Aba bayobozi baribanda cyane ku kibazo cy'umutekano n'ubukungu. Ibiganiro bihuriyemo n'abategetsi uko ari 3 wa Canada, Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birakurikirwa n'indi nama ihuza Canada na Amerika higwa ku kibazo gihangayikishije isi cy'imihindagurikire y'ibihe. Baraza kandi kuvuga ku kuntu Ukraine yakomeza gushyigikirwa kubera intambara yagabweho n'Uburusiya. Perezida wa Mexique Andrés Manuel López wakiriye iyi nama yasabye ko ibihugu byakwishyira hamwe nk'umugabane mu rugamba rw'ikibazo cy'abimukira, imihindagurikire y'ibihe, ubucuruzi n'inganda. Perezida wa Mexique yasabye ibi yumvikanisha ko Amerika yabigiramo uruhare rugaragara, aho yakeje Perezida Biden ko ari umuperezida ufite icyerekezo bityo akwiye kugira uruhare rugaragara ndetse hakabaho politike yo kwishyira hamwe nk'umugabane. Perezida wa Mexique yakomeje kumvikana asaba ko habaho ubufatanye bukomeye mu bijyanye n'ubukungu ndetse asaba ko hadakwiye kwirengagizwa umubano mwiza waba hagati ya Amerika y'Epfo n'ibirwa bya Karayibe. Perezida Biden yageze muri Mexique nyuma y'uko avuye muri leta ya Texas mu mujyi wa El Paso urimo abantu baturuka muri Amerika y'Epfo benshi batagira ibyangombwa byo bibemerera kuba muri Amerika ku buryo bukurikije amategeko. Kuri iki kibazo cy'abimukira, Perezida Biden yavuze ko ubutegetsi bwe butazihanganira abinjira muri Amerika ku buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse asaba Kongere ya Amerika kugira icyo ikora kuri iki kibazo. Urakoze Tim Ishimwe. Mu Burundi, abahinzi bo muri komine ya Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura batewe amakenga n'indwara ifata ibihingwa ngandurarugo ntibagire icyo basarura. Barasaba inzego zibishinzwe kubikoraho ubushakashatsi. Inkuru twateguriwe n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika tugezwaho na Desire Hatungimana. Imyaka 5 irarenga hari indwara yateye ibiterwa mbumbarugo muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura ku mutumba wa Mayemba. Umunyamabanga ntayigayezwa wa mustanteri wa komine Nyabiraba Isahake Ntibampamate mu kiganiro haye abakunzi b'ijwi ry'Amerika yemeza ko abaremye muri ako karere bageramiwe. Twebwe abene gihugu iwacu nk'izi ndwara zifata nk'ibiterwa by'ibitoke murazi uko kabaye nk'akaranda mu gihugu aho ibitoke byagiye bigwara nka hose. Nino rero indwara yarahateye. Turafise n'ingwara zitera n'ibiterwa by'imyumbati aho ibiterwa by'imyumbati ubu bishobora kuba biteye usanga byumye. Rero izo ngwara
bigatuma abenegihugu bihebura. Abakunzi b'ijwi ry'Amerika barishikiye ku mutumba Mayembe uvuga ko izo ngwara zibangamiye ibiterwa mu mbarugo, basanze abarimyi bo kuri uwo mutumba bugarijwe na kigoyi kubera batarima ngo bimbure. Aba ni bamwe muri abo. Ibi bikoti byari ibikoti by'ikirundi. Iyi niyo njya twayiruka dufise muri rirani, niyo njya twafungura. Ziharaje ingwara, igitego ugasanga imyumbati yaraboze, yarumye, yaraheze, ukabugiye gusoroma ukabura ikintu uri bwimbure. Ibitoki byo byuma bihagaze, ugasanga imihu yahiriye hejuru. Amababi yose ku giterwa yarumye arahera, kandi aha nta muntu yayahunguruye. Twe tubona amababi yuma, usoromye rero munsi uza gusanga atamyimbati iriko. Abajejwe intwaro muri komine Nyabiraba barishikiye ku rubuga bari kumwe n'abafundi b'indimo kwirabira uko ibintu vyifashe. Umunyamabanga Ntayigayezwa wa musitanteri wa komine Nyabiraba avuga ko bagerageza guhumiriza abarimyi mu ntumbero yo guhangana n'izo ngwara. Nkaho bo bateye nk'imyimbati igihe kinini bagahindura bakashira nk'ibindi biterwa, nimba ari biharage canke ibindi, kugira ngo izo ngwara ziba zifata nk'ico giterwa bigatuma ico giterwa kigira ingorane, ico kindi bigatuma kibonaga neza, kandi abariko barabikora usanga biriko biragenda neza. Nk'ubu murabona yuko naho ku misozi biharaga bimeze neza, aho henshi nahahora ibyo biterwa by'imyimbati, none ibiterwa by'ibitoki rero twarabasabye n'ivyo bahinduye igiterwa, uca ushobora gusanga izo ngwara zagiye zirahindagurika. Abarimyi bo muri komine Nyabiraba na cane cane abo ku mutumba Mayemba ubangamiwe cane bavuga ko ingwara zitera ibiterwa barimo batazi ico zivako. Basaba leta ibicishije ku bushikiranganji bujejwe uburimyi kubagarukirako. Ubu rero dusigaye twifumbereje, twashaka rero turabe ingene mwoturonderera umuti w'ibyo bikoti n'iyo mbuto y'ibitoki kandi biharage. Imbuto zose zaragize ingwara, nta kintu tucimbura. Ubu twitungiwe n'Imana, ntituzi iyo ngwara ico yaje ivako. Twebwe twasaba nk'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ko hari ico bwoshobora kudufasha, kuko twebwe ibi biterwa ntidushoboye kubivura canke ngo tumenye ingwara yabiteye iyo ariyo. Abarimyi bo muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura bibaza ko izo ngwara ziteye ibitungwa mu mbarugo zoba zituruka ku ifumbire ya fomi ihingurwa mu gihugu canke imbuto zidahuye n'akarere baherereyemwo. Bagasaba ikigo ca leta Izabu gikora ubushakashatsi ku mbuto z'ibiterwa gukora amatohoza. Daniel Mazarahisha arongoye ibiro vy'intara ya Bujumbura bijejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi yabwiye abakunzi b'ijwi y'Amerika ko ikigo Izabu kigwiza imbuto carangije amatohoza ku ngwara z'ibitoke n'imyumbati nk'uko azidondagura. Igiterwa c'imyumbati ni ingwara bita rubozamizi, Srire Brine di Manioc, yerekwa n'ibimenyetso aho haza amabara asa n'umuhondo ku mababi, umurimyi akabibonera agiye kwimbura ahasanga imyumbati yaboze. Ku kijanye n'ingwara nayo ivuga ku bitoki, ni ingwara bita ruhonyabitoki, mu gifaransa bita le flétrissement bactérien, irangwa n'ibimenyetso aho tubona y'amihanyu yisha itari bwagereye ko cera. Uhagarariye ubushikiranganje bw'uburimyi mu ntara ya Bujumbura arahumuriza abarimyi, avuga ko ikigo Izabu kiriko kiriga ku mbuto zishobora kurinda ingwara ziri mu burere butandukanye bw'igihugu. Daniel Mazarahisha akamenyesha ko ivyo vyigwa birangiye izo mbuto zirobanuye zizoronswa abarimyi mu minsi iri imbere mu ntumbero yo gusubiriza izafashwe n'ingwara. Arakoze Desire Hatungimana watugezagaho iyo nkuru y'abanywanyi b'ijwi ry'Amerika badufashije gutara. Mbere yuko dutandukana, reka tubagezeho ingingo z'ingenzi, tubasubiriremo zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aravuga ko abadiplomate b'Abarundi bashinjwa ruswa n'ibindi byaha nabo bazajya bagezwa imbere y'ubutabera kimwe n'abandi baturage. Mu Rwanda ho Minisiteri y'Ubutabera yatangije gahunda y'ikurikiracyaha na politike yo gukemura ibibazo mu bwumvikane bitarinze kunyura mu nkiko. Ni gahunda rero izashyirwa mu bikorwa n'abantu banyuranye barimo abanyamadini, abakuru b'imiryango ndetse n'abikorera. Naho mu mahanga, leta ya Senegal yatangije uyu munsi kuwa kabiri ingamba nshya zigamije kurwanya impanuka zo mu mihanda. Inshuti muduteze amatwi, reka mbashimire ko mwakurikiye radiyo Ijwi ry'Amerika. Bararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Nishimira Al ku buhanga bw'ibyuma na Aloise Bigirimana bamfashije kubagezaho aya makuru. Kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mukomeze kumererwa neza.